erega M23 narakubwiye ngo imeze ngo umukobwa wanje ahwerenda mukosha kurenda mukobwa banke kuja mu biganiro intambara ibandanye bariko baraganya tere nkuko bariko rabivuga n'abantu nabonye imirwano ikomeje kandi none irakomeje nyene erege iyo atabiganiro bihari haba intambara kandi nibaza yuko baba bakeneye gufata Nord Kivu na Sud Kivu hanyuma bakazisekiriza usibye yuko na Manyema ishobora kutazobacika mu minwe kuko Manyema nayo bohahagurukiriza intuze ni bohahagurukiriza drone n'indege muri Kisangani Kisangani nayo iri mu mazi abira kuko nayo urabona ifatanye na Nord Kivu birafatanye badakwije imyaka M23 nayo igahindukira ikagiriza yuko ntuze Kinshasa nayo iri kwiringiza abana bagaterana ibidashika gutyo byerekana yuko doture kote bariko baringiza none izobatakaza gute uno rero wobona umuntu yajanye ni pese yarimwo ngo ubora ubwoba ikindi naco wibuke ko abo barundi bawo haraza ni bimwe nakubwira ngo leta ibima amafaranga nabo bakayihenda ibahenda amafaranga nabo bakayihenda yuko bari ku rugamba hanyuma abafatanya bikorwa bayo bose bazohita bambara iryo zina yuko ce sont des terroristes ndavuga leta ya Kinshasa nkavuga na leta ya Gitega ikindi abantu bitwa abafatanya bikorwa bose na FDLR baba bari hanze ntiboroherwa iyo bagiye kuyireka ngomba ndaguhakarorero kuko bavuze ati nibatwitwarira ibimenyetso by'uko Leta Tabara yisha abanyamurenge birahari nkuko na FDLR yisha abanyamurenge ibimenyetso babifise nyene bagiye kwitwara babifise none aho batwitwarira ko twebwe twavugiye kuri space bakayizana iyo space bakumva amajwi yacu twivuga yuko tugira fundraising ya Leta Tabara karabaye baratuboha byahise bihagararanya musi byahise bihagarara rero ni FDLR abantu baciye ubwenge pe abantu b'abanyamurenge bagiye hanze baraciye ubwenge baraze ingene bagwana intambara nya politike bayicishije mu butungane izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu rero twagarutse muri update zigiye zitandukanye nkuko maze kubitumenyeraho ndi kumwe n'umusesenguzi Rabi aho rero wari ministeri n'abandi biyunze kuri AFC M23 bamwe bati ariko se uyu munsi M23 imaze kugira abantu benshi bayiyungaho ariko nanone ibi bice komeza kugenda ifata ati nibishobora byo kuzayibyarira umunyarwanda avuga ngo amazi nk'ibisusa ariko nimba hishikanye wari uwahaza ari president uwahaza ari ministre bisiguye iki kabira muko mu mwibagira yuko yari president yego kandi yari ishikanye reka none kiyete ministre atwaye iki none se bisanzwe ni ibintu bisanzwe ndabyemera ibi byo kuvuga nango ariko nese ministre ararwana ashobora ibitekerezo ashobora kubasha kuba mu cadre nk'abandi none ukagira ngo muri AFC bagwana bose harimo abakadere harimo n'abafata inkoho bakagwa bose barimo n'abavuzi byose bitandukanye erega n'ubundi umubiri kujya ukora niko n'ikiroberi gikora haba umutwe hakaba amaboko hakaba amaguru hakaba munda hakaba estoma ni kiroberi nuko bibwirwa haba barasa haba bavura haba kina politike harabateka harabacura bwenge bumuhari sinzi ko ivyo navyo wari ubizi yego
abantu bakenewe ingambo zose. Yego. Hanyuma se nkibaza ibi byo ntibishobora kumubera navuga ikibazo cyangwa se akaga kuri Tshisekedi kubera ko impamvu nagiye mbona aravuga bati niba uwari ministri yagenda ati bishobora mu minsi mike ko dushobora kumva uwitwa Tshisekedi atangiye kumwagiriza ibyaha nkuko nubundi benshi bayiyunzeho bijya bigenda akaba yabashakira impamvu kumwagiriza ibyaha none nico hari ico bivuze azabimwagiriza hanyuma nawe azokwisigura nkuko nakabira babimwagirije akisigura. Yego. Intambara ikorwa mu buryo bwose. Ikorwa mu buryo bwa A na B na C. Byo nta bitangaza. Barabimushira ko nyene ibyaha byinshi n'ahandi apana bikeye. Yego. Hanyuma aho no muri Nord Kivu nabonye abazalendo bakomeje gusubiranamo aho twita muri Butembo ndetse babiri barapfa ari byo Rabini akomeza avuga ati ino ntambara ati nubwo bazalendo FARDC abarundi bese coalition yose ati barwana na M23 ariko nabo ubwabo hagati yabo ntago biba byoroshye kuko isaha ku isaha nubundi ntago objectif ari imwe. Rabi ukabubona ko ibingi bishobora kuba avantage kuri M23. Erega M23 narakubwiye ngo imeze ngo umukobwa wanje ahwerenda mukosha kurenda mukobwa. Banke kuja mu biganiro intambara ibandanye bariko baraganya tere nkuko warikora bivuga. Nawe nubwo nabonye imirwano ikomeje kandi none irakomeje nyene. Erege iyo atabiganiro bihari. Iyo atabiganiro bihari haba intambara. Kandi nibaza yuko baba bakeneye gufata Nord Kivu na Sud Kivu hanyuma bakazisekiriza. Usibye yuko na Manyema ishobora kutazobacika mu minwe kuko Manyema nayo bohahagurukiriza intuze ni bohahagurukiriza drone n'indege muri Kisangani. Kisangani nayo iri mu mazi abira kuko nayo urabona ifatanye na Nord Kivu birafatanye. Ni nka igisagara cya Kisangani umengo kiri muri Nord Kivu giye kuraba. Yego. Rero naco nyine ndafite ubwoba ko kitazoba epargne kugira ngo birinde ibitero byoza bihahagurukira. So ndiko nkubwira rero ngo iyo atabiganiro bihari intambara ni ikora kandi M23 umukobwa hwere amukoshe akure mukoshe nivyo naba ndakubwira. Nta gishasha kirimo. Hanyuma mwibaza kugeza kuri iyi saha aho M23 dukomeje kuvuga ko ifata utuduce tugiye dutandukanye ariko nanone ari byo bintu dakomeje mbona abantu bavuga bati M23 nibyo umufite utuduce ndetse n'uduce rwose twinshi aho harimo n'utw'ingenzi atariko nanone bishoboka yuko utuduce isaha n'isaha ubwo ndavuga utwambere yafashe ati bakomeje kongeraho utundi bishoboka kuba byajya muri riske yuko utwambere badutakaza aho mu minsi yashize wabonye yuko batewe ku kibuga bashaka kwisubiza akavuma ariko ntibikundi none barayisubije oya none erega hari ikintu mwibagira ntuze iraforoma ikinshasa iraforoma ikinjiza abasirikare M23 nayo ntibisinziriye nayo irinjiza igaforoma wibuke yuko hari na raporo FARDC heruka gusohora ngo M23 ngo iriko yinjiza abantu ku nguvu ngo harimo abana badakwije imyaka. M23 nayo igahindukira ikagiriza yuko ntuze Kinshasa nayo iri kwirinjiza abana bagaterana ibidashika gutyo byerekana yuko doture kote bariko barinjiza none izobatakaza gute erega hiribeye ihakura abasirikare kandi bobo kubera ibigisha karanga mutima n'igituma bariko baragwana bahita bagira inguvu gusumba abagiye muri FARDC nta gitangaza rero ndetse aho nabonye ko ngo yazanye technique incyango yo kurwana ngo bakoresheje kamikaze drone kamikaze yego drone kamikaze drone kamikaze nibaza ko ari zimwe bafatire igoma yego kuko barafatiye amadrone kamikaze nibaza ko ari ziri kwirakoresha kugira nazo zigira akamaro none bo bibika ngo bigirane rero urumva ndikaba zikoresha rege mu ntambara igishoboka cyose kirakoreshwa usivye désarme non conventionnelle arme non conventionnelle nibaza kuzizi nizo ziba zibujijwe gusa gukoreshwa yego aho nabonye ko ngo FDLR abazalendo abarundi ko bumvise ngisasu bakizwa n'amaguru
urumva ariko nanone bakavuga bati ino kamikazi ati bayumvishe kabisa uko akazikora drone kamikaze iri n'igiti hindana cyane ni ikintu erega n'izijya za drone shahede wumva ntuzeye Uburusiya bukoresha muri Ukraine ni ikintu kitafise umuvuduko kandi gifise bruit très bruit mu matwi hanyuma kikaza kigaturikira aho bagiteye rero nivyo bariko barakoresha kandi nazo zirahahamura kuko igituma ihahamura ni turetse charge bifise nayo ubwayihinduka igisasu je narabonye abantu nibaza ko ari abazarendo bazitewe zya drone kamikaze bashanye n'ubuzo barimwo nta kintu rero wobona umuntu yashanye ni pese yarimwo ngo ubure ubwoba ikindi naco wibuke ko abo barundi bawo haraza ni bimwe nakubwira ngo leta ibima amafaranga nabo bakayihenda ibahenda amafaranga nabo bakayihenda yuko bari ku rugamba urugamba ruravuga bakiruka yego none se Rabi kuba rero ngo mu kibira hafi yaho abarundi hafi y'abarundi ngo bari guhatoreza nanone FDLR mu kibira cy'i Burundi yego ataba basirikare ati bazwiho gukubitwa n'inkuba gukubitwa n'inkuba yego n'inkuba bagahagarika FDLR gusa abarundi barasabwa kwitonda kuko bashobora kuzisanga mu ruzi barwita ikiziba aho bakomeje gutora za FDLR none burya je mbaza ikibazo yego igisirikare cy'u Burundi gitoza FDLR ngo nuko kigisumvye inguvu na experience gusa babaha ramforo bakabaha ibikoresho bakabaha naho kwitoreza naye handi nta muzirikare w'u Burundi yotoza FDLR ngo arayisumvye uburyo FDLR uzubaza abantu bari ku rugamba ahantu bagwanira na FDLR barahikugura ko n'abantu bagwana nk'abihevye ofeti bafise systeme yo kugwana nk'abihevye rero igisirikare cy'u Burundi reka tuvuge leta ya Gitega icumbikiye FDLR mu kibira mu minsi heze turibuka ko bavuze ko hari abashika 600 binjiyeyo kandi urumva nta kundi biri bugende kuko nimba ubuseruko bwa Kongo bwose bugiye gufatwa none nya FDLR kwigwana na leta y'u Rwanda bakaba batazoba bahana urubibe nuko babwirizwa kuza ngaha hafi ho bahana urubibe na leta y'u Rwanda rero tukaba twabivuze yuko leta ya Gitega na FDLR ni toyi na bukuru none urabona ministre de relations extérieures bazanye ko wewe ari ngira ngo ni inshuti yakadasohoka na FDLR yama yazivugiye kuri za twita n'ahandi hose ya bijya rero birekana yuko leta ya Gitega nituye ireka gufasha FDLR ivyo kuzobazanira karambarare navyo nabagabo sabana none ukagira bazoza kubwira abarundi n'amakungu ngo twarahenzwe babigira babiza akabigira kabizi kajya imboga karitse iyo ukomye urusyo ukoma n'ingasiro yego ivyo barimwo barabizi rero mutavuga ngo bizobazanira karambaraye nkaho batabizi ivyo barimwo barabizi depuis plus de 20 ans none se tukiraho aho hari n'abanyamategeko b'abanyamurenge bagiye kurega FDLR muri ICC nkibaza kuba barega ino FDLR muri ICC hari icyo bishobora gutanga cyangwa se guhindura Rabi kurega FDLR muri ICC ni ciza cyane urazi igituma ari ciza yego ubwa mbere yari isanzwe ifatwa nka mouvement terroriste suko nka mouvement génocidaire yego ubu rero bagiye kuyirega barondera ko bayishira ko mouvement terroriste ibe génocidaire yongera ibe mouvement terroriste hanyuma abafatanya bikorwa bayo bose bazohita bambara iryo zina yuko ce sont des terroristes ndavuga leta ya Kinshasa nkavuga na leta ya Gitega ikindi abantu bitwa abafatanya bikorwa bose na FDLR baba bari hanze ntiboroherwa iyo bagiye kuyirega ngomba ndaguhakarorero umuntu arashobora kutagutsinda mu rubanza mugaba akakuburabuza nk'umuntu yoba dufate nk'aba ba Patri Nahimana n'ibiki biyemerera yuko bafatanya na za FDLR bajya uhita ubashira ko umutayi wuko wabareze bagahita nabo barondera
abavoka babakorera kuko urazi buraya ni kesiyo d'avoka bakora umwavoka akakurihisha ibihumbi 30 vy'amadolari ukisanga ego ntiwafunzwe mugabo yaragutakaje waratakaje amafaranga yofashije ya FDLR nimba uri kurwana urugamba rwo kwisigura muri ICC ukoresheje abavoka uzoronka yandi uza guhereza FDLR ni wumva uwo mukino bariko barakina abantu z'abanyamurenge ko ari umukino mwiza cyane baraciye ubwenge ahubwo yego kuko muri biriya bihugu bicayemwo barazi yuko ubutungane bwo bukora atari nk'ubwa Kongo canke bwo Burundi barakwitwariye nawe ushatse umwavoka uzorara renere ziritandi no gusubira gufasha FDLR bihita bihagara uvuga tariko mbandanye ndayifasha kandi urubanza rundega ruri muri ICC reka mbanze ndabe ingene nikura muri aka kajembe kiti nagiyemo muri erega intambara bujyana nagomba ndakubwire zigwanwa kwishi iyo nayo ni yarume kandi komeye ahubwo boba babikoze nimba atari binyoma abo bantu noca ndabemera ko baciye ubwenge cyane yego ngomba ndaguha karorero kamwe k'ivyo bintu hari abakobwa hari abadamu c'est pas j'ai pas besoin de savoir nimba abakobwa nimba abadamu bari bedetse kuvugira Red Tabara bavuga yuko bagiriko baragira fundraising ngo kugira Red Tabara isubire ironke uburyo isubire ivyuke muri Twitter kuri space yego bariko barabivuga hinjiramwe abanyamurenge barababwira ngo Red Tabara yatwiciye abantu none muri ko muravuga ko mugire fundraising ya Red Tabara yatumariye abantu ati ko ari ivyo tugomba tubitwarire muri sentare donc ico mwita mu nkiko hanyuma muze gusigura ingene mufashe umugwi wamaze abanyamurenge bahise kuri space zo kugira fundraising ya Red Tabara byahise bihagarara kuko bavuze ati nibatwitwarira ibimenyetso by'uko Red Tabara yisha abanyamurenge birahari nkuko na FDLR yisha abanyamurenge ibimenyetso babifise nyene bagiye kwitwara babifise none aho batwitwarira ko twebwe twavugiye kuri space bakayizana iyo space bakumva amajwi yacu twivuga yuko tugira fundraising ya Red Tabara karabaye baratuboha byahise bihagarara nyamusi byahise bihagarara rero n'iyi FDLR abantu baciye ubwenge pe abantu b'abanyamurenge bagiye hanze baraciye ubwenge barazi ingene bagwana intambara ya nyapolitike bayicishije mu butungane cyangwa mu butabera yego hanyuma se hari nabonye Kanyola urumva no FARDC muri site Kivugo yego FARDC yahakanye ko ngo M23 igenzura imidugudu ya Kanyola Muzinzi na Muramba nkibaza utu duce ko twumvishe harimo za Muzinzi Muramba ko twabayitombe sibyo FARDC amakuru kaba yavuguruje ese no kuba yatinya ko M23 byakomeza kuvugwa ko hari uduce ikomeje kugenda yigarurira wa mugani Tshisekedi atari ko muri mu biki niba izo nyeshyamba zikomeje kugenda zifata utundi duce muri mu kazi muri mu biki uzanga hari amafaranga ya Tshisekedi yari yabahaye yego ngo turiya duce ntidufatwe uru rero bariko bikura mu kabarego ko bazi yuko Tshisekedi ataza kuverify ukagira arahaguruka muri presidence haze kuverify tekereza ko yayiberwa ku duce twafashwe barabesha bagakoresha iryo jambo barabesha bakaba baramaze kabiri bakaba barayarya hanyuma azogera kwemera ko hafashwe bageze Shabunda nta bindi cyo ni ibintu bisanzwe cyane erega wibuke mu buto ko abahanuzi biwe bamubwirira bati yamara president igihugu kiri mu kaga ikiroberi kirarembeje intuze mbuga abagenero bakazakamubwira ngo la situation est maîtrisée sur le terrain akemera ivy'abagenero yisanze ikiroberi keze mu rutara iwe na Tshisekedi rero niko bamugira musivira sa no wundi bakamubesha bati barakubesha nta zafashwe yego akakomeza karunda amafaranga izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.